Inyuma y'iminsi ibiri habaye ivyabasha nko kugumuka no kurondera gutembagaza ubutegetsi bikakorwa n'umutwe wa Wagner usanzwe urongowe na Yevgeny Prigozhin. Uyu yeruye avuga imvo zibiri zatumye afata ingingo yo kuva mu birindiro yarimwo mu buseruko bwa Ukraine akerekeza i Moscow mu Burusiya, agashika hafi ku birometero 200 ya Moscow. Naho Perezida Vladimir Putin na Sergei Shoigu asanzwe umushikiranganje w'ukivuna basi w'Uburusiya bagaragaye ubugira kandi inyuma ya bino bitero vyo kuwa 24 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023. Perezida Joe Biden arahakana vyeruye ko atari inyuma ya bino bitero vyo kuwa 24 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023, naho abakuru b'ibihugu batandukanye harimo uwa Iran ndetse n'umuserukizi w'Ubushinwa bose bashigikiye igihugu c'Uburusiya inyuma ya bino bitero vyakozwe n'umutwe wa Wagner bakinjira mu buseruko bw'Uburusiya na cane cane baciye mu bumanuko berekeza i Moscow bakaza guhagarara ku birometero 200. Imuze rero turabira hamwe ibigenda bivugwa na cane cane imvo zibiri uyu arongoye Wagner yashikirije inyuma y'ibitero yakoze kuyu wa 24 z'ukwezi kwa gatandatu akava mu birindiro yarimwo mu buseruko bwa Ukraine akerekeza neza na neza gushika Ilbski hafi kilometero 200 y'umuji wa Moscow. Ntitwashaka gutembagaza ubutegetsi bw'Uburusiya, ahubwo twashaka gukiza umugwi wacu wa Wagner. Aya n'amajambo yavuzwe na Yevgeny Prigozhin mu butumwa yatanze biciye kuri video yasizwe kuri chaîne Telegram yiwe ya Concorde Group, aho yashimangiye ko imvo yatumye akora urugendo rwiswe ubw'ubutungane rugana i Moscow atari namba ubwo gutembagaza ubutegetsi. Mu video y'iminota 11 yose terekanwa aho ishobora kuba yarafatiwe ndetse kugeza ubu bitaramenyekana uyu arongoye umutwe wa Wagner ari inyuma y'ubi bitero vyo kuwa gatandatu nyuma yihagarikwa ry'urugendo aho yashatse gushika i Moscow, ndetse abihagarika nyuma y'ibiganiro we yagiranye na Perezida wa Belarusi Alexander Lukashenko, aho vyemeranijwe ko ategerezwa guhungirayo. Gusa kugeza ubu bikaba bikigoranye ndetse bitemezwa neza na neza niba yoba yarashitseyo, aho bamwe n'abandi bagerageza kwiyumvira nimba koko yoba yagiye ni train, ariko naho bidashoboka kuko bitekanwa yuko acaca neza na neza muri Ukraine, canke naho yoba yarafashe indege akayurira mu bumanuko bw'Uburusiya, aho ikibuga gikomakomeye cyane kiri mu manuko bw'Uburusiya ari ikibuga kiri i Sochi. Nyuma y'ihagarikwa ry'urugendo igihugu c'Uburusiya biciye kuri Dmitry Peskov yamenyesheje ko igihugu c'Uburusiya cahagaritse ivyaha yari yasizwe ko kubera yanagwaniye igihugu. Bino vyaha bikaba ari ivyo kugumuka ndetse akaba ari yagirizwa kandi n'ivyaha vyo kurondera gucamwo Uburusiya ibice no gutembagaza ubutegetsi. Ubu rero akaba hiyumvirwa aho uno asanzwe arongoye Wagner yoba aherereye. Prigozhin mu video rero yavuze imvo zibiri zatumye koko igisirikare ciwe gifata ingingo y'urugendo we yise ubw'ubutungane bwo kurushika i Moscow, aho yemeje ko hari ingorane zikomeye zisanzwe ziri mu gihugu c'Uburusiya, aho yagize ati hari ibibazo bikomeye vy'umutekano mu gihugu cacu. Mwomenya ko ihangiro ryacu atari ryo gutembagaza ubutegetsi. Imvo y'urugendo twakoze yari yo gutemerera namba ko hasenyugwa umutwe wacu wigenga witwara gisirikare wa Wagner no gufata abo bose bategetsi bakora amakosa akomeye mu mategeko batanga atarimwe kwiyumvira ku rugamba bituma habamwo impfu nyinshi.
Izi mvo zibiri Prigozhin yashikirije gufata abategetsi bafata ingingo batiyumviriye ndetse no guhagararira umutwe wa Wagner ngo ntusambugwe waherekejwe n'amajambo asa no gusuzugura ibikorwa vya gisirikare vyakozwe na Shoigu ndetse na Gerasimov yifuza kubafata aho agira ati igihugu cacu gifise ibibazo vyinshi vy'umutekano urugendo rwacu gwerekanye uburyo ibimvuga ari ukuri twagenze ibirometero 780 atakidutangira gusa ibi vyerekana uburyo abanyagihugu badukunda aho baza kudusanganira bafise amadarapo y'Uburusiya ndetse n'ama insigne ya Wagner wabona baryohewe koko igihe twashika canke duciye hafi yaho. Prigozhin yemeje imvo yatumye asubira inyuma ko yabonye urugendo rushobora kumenekamwo amaraso menshi ndetse yicuza ko habayeho kurasana hagati y'igisirikare ciwe n'igisirikare c'Uburusiya. Yagize ati twagaritse urugendo nyuma yo kubona ko amaraso ashobora guseseka ku bwinshi niyo mpamvu twizera tudakekeranya ko ivyo twageze ko vyari bikwiye. Ingingo yo gusubira inyuma yari ifise imvo zibiri. Imvo ya mbere yari ukudashaka ko hameneka amaraso y'Abarusiya naho ingingo ya kabiri yari yo kwerekana akababaro twari dufise. Prigozhin ariko yemeza ko igisirikare ciwe civunye umwasi aho indege zarasweho koko zikongera zigasambugwa. Prigozhin yarangije asa n'uwunenga canke se atishimira imipango yakozwe kuwa 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 ubwo Burusiya bwatanguza operation spéciale militaire aho kubwiwe Prigozhin yemeza yuko ivyakozwe kuri wa 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 ko iyo biza gukorwa nk'uko vyakozwe igihe Uburusiya bwatanguza ibitero muri Ukraine noneho Kiev yari gufatwa mu munsi umwe wonyene gusa. Kugeza kuwa mbere z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023 nk'uko itangazo ry'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi ribivuga ry'Uburusiya nta musirikare n'umwe wo mu mutwe wa Wagner azoba akibaho kuko itegeko rya Shoigu risaba ko umusirikare wese akeneye kugwana ku ruhande rw'Uburusiya ategerezwa kuyandikisha nyuma akazogira ku mategeko y'Uburusiya. Bikaba ariyo ishoboka ko ari nyamukuru yatumye Prigozhin afata ingingo yo kugenda gufata abategetsi kuko we ashaka ko umutwe wa Wagner wigenga udashobora namba kugendera ku mategeko y'Uburusiya. Kuyandi makuru nuko kuyu wa mbere nyuma y'imisi ibiri President Vladimir Putin yongeye kugaragara yongera anagirisha inama ahatandukanye mu gihugu c'Uburusiya. Muri video yarungitswe na Kremlin aho yariko akoresha inama yiga ku bijanye n'amahinguriro ndetse no gwaruka aho yagaruka ku bibazo igisata c'amahinguriro gifise nyuma y'ibihano ibihugu vy'umurengazuba vyafatiye Uburusiya. Naho mwaka gatondo niho umushikiranganje wo kwivuna abansi Sergei Shoigu yabonekanye nawe nyene agendera ingabo ziwe muri Ukraine nyuma y'imigumuko yakozwe n'umutwe wa Wagner nk'uko vyerekanwe kumbonesha kure ya Russia 24. Shoigu yabonekanye yumviriza raporo y'Uwurongoye commandement muri Ukraine mu gice c'uburengero komandema ya Zapad Evgeny Nikiforov aho hihwezwa amakarata ndetse n'ubuce butandukanye ibitero by'Uburusiya bigenda bikoregwamo. Ibi vyakozwe nyuma yaho Prigozhin yatesheje umutwe Uburusiya mu masaha 28 kuva kuwa gatanu mwijoro kugera kuwa gatandatu aho mubo yashaka gufata harimo Sergei Shoigu ndetse n'uwurongoye Etat Major Gerasimov Valery asanzwe arongoye Etat Major aho bagiriza ko badashoboye ndetse batanze ibitambo vyinshi abasirikare b'Abarusiya muri Ukraine mu gupanga nabi urugamba.
naho mu itangazo ryashizwe hanze n'ubutegetsi bwa Tehran muri Iran, Ibrahim Raisi yagiraniye ibiganiro na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, aho yerekanye ko ashigikiye igihugu c'Uburusiya inyuma y'ibitero vyo kuwa 24 z'ukwezi kwa gatandatu. Ivyo bimeze uko mu gihe n'umukuru n'usanzwe ahagarariye igihugu c'Ubushinwa muri Ukraine mu Burusiya nawe nyene yatanze itegeko yerekana yuko ashigikiye vyeruye igihugu c'Uburusiya, ndetse yifuza yuko igihugu c'Uburusiya n'imbibe zaco zitegerezwa gukingira. Bimeze kandi uko mu gihe kuri uyu wa mbere nyene usanzwe harungitswe intumwa y'umutwe wa Qatar y'igihugu ca Qatar mu Burusiya, nawe nyene akaba yarajanye ubutumwa bwo gushigikira perezida Vladimir Putin kukungene abandanya arondera yuko igihugu ciwe c'Uburusiya kibandanya kibaho. Bimeze uko kandi mu gihe kuri uyu wa mbere nyene ariho perezida Joe Biden yahakanye yivuye inyuma ko igihugu ciwe ataruhara na rumwe cigeze gikoresha ku bitero vyo kuwa 24 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2023. Joe Biden akaba yagize ati, ndabisubiyemwo, nta ruhara na rumwe igihugu cacu cabikozemwo. Iyo ni inyinyana ry'Abarusiya ubwabo bakoranye ubwabo. Turabandanya gukurikirana vyuzuye kandi turabira hafi uko ibintu bimeze ndetse n'ibitero muri Ukraine. Bimeze uko mu gihe kuyu w'Imana New York Times nayo kuri wa 25 z'ukwezi kwa gatandatu, inyuma y'umunsi umwe gusa habaye ibitero mu bumanuko ndetse n'igice cyo hagati c'Uburusiya, nayo yari yanditse yuko uwujejwe iperereza mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ko urwego rujejwe iperereza rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwemeje yuko rwari rufise amakuru ko Wagner na Prigozhin bategura mu iyo ndwi yose irangiye ibikorwa vya gisirikare ku gihugu c'Uburusiya. Tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko ngo kugera kuri uyu wa kane zizoba zamaze kurungika ifashanyo ya gisirikare igizwe na miliyari 390 z'amaeuro ku gisirikare ca Ukraine. Iyi fashanyo ikaba igizwe n'ibikoresho vya gisirikare na cyane harimwo nk'ibiduga vy'intambara vya Bradley 30, hakaba kandi harimwo ibiduga vya Stryker Armored Personnel 25, hakazuba harimwo kandi amahimaras, hakazuba kandi harimwo na Javelin bisasu vyo gushwanyaguza ibitero, ni indege na za helicopter ndetse n'ama anti-tank hamwe n'ama Patriots. Reka turangirize ano makuru kuri Lavrov Sergei asanzwe ari umushikiranganji w'imigenderanire w'Uburusiya n'amakungu, bahamenyesha ko nubwo habaye ibitero kuri wa 24 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2023 w'imitwe w'umutwe wa Wagner, yuko imigenderanire y'igihugu c'Uburusiya ndetse na Afrika bibandanya, ndetse ibikorwa vya Wagner bizobandanya ukuri kwamye muri Afrika na cyane muri Mali na Centrafrique. Twamenyesha yuko perezida umushikiranganje wo kwivuna abansi yagize ati, turamenyesha ko ibikorwa by'abasirikare bacu bari muri Mali na Centrafrique ba Wagner nk'abigisha bizokomeza ukuri kwamye, bigisha mu ntumbero yo gukingira amahoro ndetse n'uburongozi bwiza. Ntawe ukwiye gupanika ku bijanye n'umubano w'Uburusiya na Afrika. Bimeze uko kandi mu gihe ku rundi ruhande hasohowe itangazo yuko i St Petersburg asanzwe hari icicaro gikuru ca Wagner, aho bemeza yuko ibikorwa vya gisirikare ndetse n'ibijanye n'ibikorwa bidasanzwe biriko birakorwa ukuri kwamye atacamira. Reka tubashimira ko mubanye natwe muri bino biganiro, tubasaba mugire subscribe nimba mutarabikora kugira ngo amakuru atandukanye muze murayabona ku gihe, mubandanye kandi mudukurikirana.